And then I met this so special for me. She take my shame away. Send up your world. Yaminduye talkative, talkative. Anyekeshe by'urukundo. That is true long miss. Yeah. Hello everybody, murameze fresh, mwaramutse gute, mwiriwe gute. Bivanye naho muherere ku mpande zine z'isi. Uno munsi turagarutse ngaha muri Talent Time, kiganiro kiryoshe cyane. Gihakaryo abanyamuziki canke abanyempano bafise byinshi byo gushikiriza kugira ngo babamenyereho ku bufatanye bwa JCTV. Je nitwa Mr Love, Babla Simba, Babla Genge, Mregenge Stronga, Boy the Boss. TNPT no Tiroji. One mission, one people, one color, one target, one mind, one nation. Amariske taker, amariske maker. Bakebeza, ntawuzibira amazi. No risk, no story. Just work harder. Batabikoze twe tuzovyikorera. Kandi ivyo tuma biteba ariko bikazoba. Uyu munsi muri studio dufise umunyempano. Afise vyinshi atuzaniye ariko twe ntitworandira ngo tubicisha amajambo. Reka tumuhe kaze muri Talent Time. Ndabona yuko yamaze gushika n'ikigwanisho ciwe ariyo gitari. Are you ready, guys? Are you ready to get show? Are you ready? Katumwakire turabona yuko afise igikorwa kimeze neza. Welcome my bro na JCTV. Thank you my bro. And this is cyane kuba ndi niki kibanza. Thank you sana. Fire. Ni mana ndazi yabihezage cyane. I can't believe without you love me. Can't believe without you care for me. Urukundo rurantwara. Igumirayo. Neza zishaka no kuvayo. You give me love and I'll never see. Mukogo zonye chesho kiza wawe. Oh yeah. Wanje wose wawe kiza wawe. Ukono zonga jabi nkiri dage. I love the way you couldn't pebo nkiri panchi. So. Mukogo zonye chesho kiza wawe. Oh na na na. Wose wawe kiza wawe. Oh na na. Zonga jabi nkiri dage. I love the way you couldn't pebo nkiri panchi. What? Pasi byapati mambona ko ngamate fo. Oh na 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 na. Ubigira impamvu yo kunda kandi ni for. Oh yeah. She found me when I was alone. Atano nganyikoza. I hope yeah. Then I met you so special. Oh na 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 na. Yeah. Take my shame away. Send us away. Yeah. Wami nduye tagati onukisha gukunda. Don't it true love. Let's go. Thank you. Abatakuzo bidondora gute. Yes, ku mazina nawe n'abavyeyi ni Ja Idris ni ubumwe. Ariko ku mu muziki izina ryo mu mwuga ni Idris Boy cyangwa Mr Idris. Yes. Kwanza gishika. Nkaba ndumujene yehebeye muziki nyene tu. Eko. Wihebeye muziki? Nihebeye music. Wihebeye gute? Sigura yuko ubonye muziki. Eko. Umbonye cyumenya ko agere hashe kabisa. Ugishika ngaha wahabonye gute? Ahantu ha fresh, studio y'ubwiza. Uvuga yuko mwe iminsi muri ko mubikora neza. Manzi iminsi nkurikirana ibiganiro. Ndabona imbere ni heza. Umuntu ataraza ngaha wa murya karagute. Yarahomvye no kwikubita gashi karaba kasimbira. Nabonye bana bakirana neza. Sawa ndabashimiye ko mwanyakiriye. Yego. Uno munsi ngaha turiko turumva indirimbo bariko raririmba. Ni shasha, ni yakera cyane niyo wanditse tarasohoka imeze gute. Yandirimbo kwindirimbo shasha, so nizere ko abafans bayakiriye neza naso yahijya yejo iracyamota ushasha. Navuga yuko ifise umunsi umwe kuri YouTube. Rusigura yuko rero rumva turakeneye ku enjoyinga tuyigeze kure cyane. Ni muziki umeze neza musimbire kuri YouTube Idris official ndibaza muraza kutubwira ko mwasanze bimeze. Ariko indirimbo atari banga. Ifise ubutumwa buwe.
iyi ndirimbo nyine yerekereje ku bantu bakundana ku bantu bakundana ku muntu afise umukunzi nyene yamuhinduye yamuhinduye zumba nimba yahora atinya agahora n'umuntu akamukuramo ubwoba nimba wahora utavuga ukaba talkative yene so ukaba umuntu avuga cyane kubera umukunzi wawe abantu batumva I can't believe washatse kubabwira gute nashatse kuvuga ati sha ibi bintu mbona sinshobora kuvyizera balaye nimba mu nkunda abandi bahora barira ati birababaza abandi bimeze guca je nkacashikira mu bintu nk'ibi baguye hashashe naguye bashe aha novuga kuri Dodoma ariko wahoze he aho nari mpoze aho nahoze hari hateye ubwoba mani niyo mpamvu wacivuga ngo oya ati oya navuye muri oya ngaruka ati kumbe haraca abantu bazima I can't believe so nizera ko abantu nk'aba bakibaho ariko uhura n'ibintu mani ukavuga ati isi yarabaye nabi cyane ariko imbere ugahura n'undi muntu ukavuga ati umuntu aracabaho kweri muri babandi benshi babi twahuye nahuye n'umuntu mwiza waraye ahinduye ivyiyumviro byanje naho niyumvira ko abantu babi ariho bariho gusa iza bagiye ariko aracahari nabizi indirimbo I can't believe ikirakirwa gute mu kibana ce ahantu nyene uherere so ndavyo ku biharuro z'abayikurikirana navuga yuko bayakiriye neza na feedback z'abantu banyandikira ukavuga ati courage narose message nyinshi naho ari umunsi umwe gusa maze kuronka feedback nziza nyinshi kandi ese waba ari inama wagiriwe na bamwe bakubwira ati ariko next week ashaka kugira gukosora akantu kubera iyo batakubwiye yuko ivyo bintu bibaho ntuburi kurakora neza ni nyinshi kabisa ni nyinshi ahubwo nuvuga yuko iyi ndirimbo yanyugururiye ama connection y'abantu banyereka uko ibintu bimeze urabizi ukire mu ntango ubu ukeneye kwiga byinshi ukihindura ibintu byinshi rero iyi ndirimbo ni nziza ariko yampaye no n'abantu banyereka ati ubutaha uzokora uko ukosora ibi bigende guca hambavuye kuryoha bisigura yuko yampaye n'abantu bashobora kunyereka ati urabikora guca niba uzobyongeremo mu bikurikira uzobyongeremo kandi ndabashimira cyane buri muntu wese ariko ampa impanuro shout out to you ati umuntu ariko arampa impanuro shout out to you kubera ko twe turakora mugabo bajya abantu nabo bari ku ruhande baba babona ukundi barabona ivyo turiko turakora ariko bakabibona mu yindi image tuje narasohoye indirimbo I can't believe ariko aho yashikanye aho ndi no munsi siho nahoze rero kuba ndiko ndabona feedback y'abantu bambwira ati Idris hajya ubutaha aka kantu gakora uku kubera ko abantu bararyoherwa n'umuntu babwira kumva kubera nibo badufollowinga nibo baduha ama like nibo baduha amadiri nibo mu bisanzwe nibo ba boss rero wewe umeze nk'umuntu ariko arakora aba boss bakubwiye ati abana kosora ka aho rero shout out to nawe kuba warabitahuye uravuga ati reka nkore icyo abafana basaba kubera umufana niwe mu boss sishobora kuvyanga friend ahubwo no babara mu gihe abantu batabonetse ucamenya ko ndiko ntamba nirorera eko iyo babonetse mavuga ati wow ko bigenda neza cyane target y'uno mwaka ubona uri kura ikabakaba ibyo wari warapanze canke imihanda ikomeza kunyerera ndabona neza ariko novuga ko kunyene nkubwiye ati imiryango iragenda yeguruka buke buke novuga yuko hari hagacu kanyereka yuko target y'uwo mwaka ashobora kuyigerako cyangwa nanayigeze ko nkayegereza novuga yuko rero si bibi muri make ahongereje si bibi ndashima Imana ese muri bino bintu harabamwe imbogamizi ahubwo banza ariho byazananye banza imbogamizi ariho zazananye zaraje zirakwega ishati zirakuniga canke n'ibya bindi nyene byo kubango ni imbogamizi ugasanga n'utuntu dutoye man imbogamizi uvuze rero ibintu bijanye n'ama insolite muziki nivyo bintu bihari utinya insolite mugenzi ushaka kuza mu muziki utinya insolite ntuzoze igumiriyo atazi gufata risk ntuzoze kabisa kuko umuziki man hahuzemo insolite ariko rero wize kugwana nazo yasurago ukagwana nazo ukazitsinda man nico kintu cyambere usanga kiryoshe bizigora yuko muri music hari ibigoye byinshi ariko please
upushinga ukagwana navyo ntutinye ukagira umutima ukomeye mani ntiwicuza ahubwo uracerebra uravuga ati wow ibintu nabikoze bikwiye ariko utinya ukacureka uraregreta kubera umuziki urabizi utwara amafaranga menshi naho ubukoze indirimbo imwe ukacubiheba uraregreta ubihevye kubera uvuga ati aba yamahera natakaza ariko uko zimwe zibiri zitatu birashobora kudakunda ku ya gatatu bigakunda ku ya gatanu bidakunze ku ya gatanu bigakunda ku ya 10 bisaba rero ko ikintu nimba ugikunda ugikurikirana utaravye ati biroroshe canke biragoye ariko gufata risk burya biroroshe gufata risk bisaba umutima ukomeye biranagoye ariko bishikana ku ntego bishikana ku kintu ciza nubwo benshi batinya gufata risk ariko utanayifasha ahubwo novuga ko ari nayo risk igoye ari utanayifashe niyo risk ikomeye utanayifasha ahubwo bawishize mu byago fo gufata risk amugashika kucushaka kuko utayifashe ho biba bibi cyane nayo ikigufata ikikwifatira man ati gufata risk bira boostinga level ubu buriko birakagushikana ku yindi level bikagukura ngaha bikaguterera hariya ukuvuga gufata risk biratuma utera imbere kubera ko gufata risk biragukura mu bwoba kameme bigatuma ubu umuntu akuze mu mutwe agakura mu bikorwa agakura mu vyiyumviro no Idris Boy akaratubwira ukuntu yafashe risk niyo mpamvu turiko turabona ibikorwa ari karabiza na Can't Believe ikawa gisa fresh kuri YouTube mwarayikunze muri benshi bandanyamo muha support mugire share ku bantu benshi abantu bafise uburyo bamurondereye umwana simuga sinze kuvugira hagiye usanga ufise management urayifise hari kwera ahubwo abantu ariko babona yitara kwera ibafana kunyenda ibafana kukwera uyu mwana ntibamubona kwera uyu mwana gute ariko hari abantu benshi bashaka kugufasha gusa rero ntibazi uko utoreka muta hari igihe wosanga wewe hariho ibintu basabwa mugabo bashaka bimenye none bazi iki kuri Idris navuga yuko ndacoroshe cyane vraiment baza biteguye ibiki navuga yuko baze bafise umutima gusa ubikunda bisigaye je ndoroshe kubera icyambere cyo nkora ibintu nkunda kandi navuga yuko no munsi mfitiye experience n'atari nini ariko ndabona ibija mbere bukebuke rero naho haje umuntu abikunda nawe nyene abona igikenewe tugafashanya navuga yuko twagera kure nta kintu navuga ngo nsaba umuntu azomfasha kiretse ko ibyo bintu aba abikunze kandi akaba yishimiye na taranje nimba yoraba akunze ukuntu nkora tugakorana naho ibindi byose ni kiganiro muraganira mukoroheraniza kugira mubashe gufashanya ati umuntu je yoza dufashanya imiryango iruguruye the doors are already open iruguruye naze angane tuyagire je ikintu nkeneye cingenzi nuko yoza gusa aje mu bintu akunda kameme ntushobora kuza gufasha umu artist ukaza ushira inyungu ziwawe imbere aho nta kintu uzoba uri kuramufasha abantu bashaka kugufasha baze biteguye yuko boza bazanwe n'umutima w'urukundo para kuzanwa guprofitiramo ngo ujya mupete turabona ngo rafise tara umugabo ngo tumuvomemwo oya ahubwo abantu bariko baragukurikirana bumve yuko ico ukeneye cyane n'urukundo burya abantu mukorana mukundana ibindi birizana hari urukundo n'amafaranga akurikira ico kintu sigura yuko turavyumva ko na management ibikeneye nawe nyene kwinjiza ariko mwese mutera imbere umuririmbyi atera imbere management nawe nyene idoge muri make nyene urwa rukundo ruhari nivyo kwanga kuno muhuza nimba habonetse ivyo 10,000 mwege ukuntu mubigabangana kandi atawuhenze ubundi umva yuko umuririmbyi akeneye kazoza na management nayo nyene idoge abari fresh cyane ese biramaze gushika ukumva umenge ibintu wabiheba byarigeze kunshikira kuburyo nyene byarigeze kunshikira kuburyo nyene bishida bikwega ishati yarigeze kunshikira igihe uravuga ati abantu benshi banerana kubera umuziki cyane muri family bavuga ati ibyo bintu utabihevye twe nta kintu tubona twagufasha ati muziki utawehevye nta kintu tubona twagufasha kugira tugufashe ikintu banze uhebe uwo muziki nanje nkaba numva atakindi kintu nokora neza nk'umuziki ndavuga ati sha ibintu rero nimba bambwiye guca famiye n'abantu baba bagukunda kandi baba basimo bamufitanye amateka isano avuga ati banza no biheba nyene
nyene cangira imitima ibiri ndabihebe ndabibandanye ariko rero na bivanye n'impanuro z'abakuru banje n'abandi bari bamaze kumbona basigura iki kintu bavuga ati mu gihe ukigerageza ibintu nta muntu no nk'abayotahura ko ibyo bintu bizovamo ariko ubihebye bazogutwenga ati mbega bya bintu ngo vyahereye kandi aribo babikubujije bavuga ati ibintu yarinze anaheba umva byari byo wakubujije ibyo bintu niwagaruka gutwenga ati abatsinze ariko ni wabandanya bigakunda wa muntu yakubwira ati bihebe azogutahura ahubwo anagufasha nkicumva iyo manuro navuze ati umuziki simwe kuwuheba rero uye kubandanya ahubwo ya famille mbwira ndabihebe ku buryo yonyene izokwemera ikazi kanshigikira kandi ndizera ko bizoba icyo gihe nagize umutima wo kumenga no biheba ariko uwo muntu yarafashije yarampanuye cyane numva ko nta mpamvu yo guheba narigera icyo kintu nzi nokora neza kurusha ibindi mu byo nshoboye ndavuga ati reka mbandanye umuziki wo mu Kayanza no wino bana bitandukaniye gukorera mu Kayanza gukorera mu Kayanza novuga yuko ukorera ruguru nivyo uraronka public ariko shana aho ushaka kugera ho gutwara igihe kinini ariko ni Bujumbura aho byoroheye abantu baho baratahura umuziki cyane kurusha ba ruguru bisigura yuko nimba ruguru bari gukora imyaka 5 kugira ushike kuco ushaka ine Bujumbura ashobora gukora umwaka umwe ariko ukaba washitse kuco ushaka rero no muri town haroroshe gukorera kuko uburimo abantu batahura music kandi urazi ko ikini gisagara ca business ni Buja Flavor industry ringa sigura yuko umuntu akorera mu Kayanza no gukorera ino nimba ari n'umudandaza haba hari itandukaniro rinini cyane capital economique kabisa nukuza nibina ngobwe subira gukorera hari yavyongora cyane ngora kubera natanguye kwinjira shaka kumenyera Buja Flavor kandi navuga yuko ni sawa cyane ndakunda uburyo ibubatse ubugiremye abayirimwo navuga yuko uko biri kose tuzoyiteza imbere tuzoyiteza imbere twebwe new generation baduhe time bareke kwisunga kuri babandi gusa ariko bahe inzira amaraso mashasha bwana mazimisi je nkurikirana new generation irikirakora cyane irakora upcoming upcoming bariko barakora sana ico bakeneye rero ni umuntu abafata ukuboko akabaduza akabashikana muri ca kibuga kugira babandi baturonka bazobasubirira nabo basabwa gukora gute aba basobahanura ikibitware gute aba upcoming kubera kugerayo twebwe hano haraciye umuregend Bidon aravuga ati impamvu aba upcoming ingorane bagira barakora akantu kamwe bakumva ngo twe turarenze ngo nengo je ntimwayibanye ko nakubisa 1 million rero aha hantu Bidondo yarahatevye acavuga ati aba upcoming artists aba barimbi bariko baraza mwari mukwiye kwicarana nabajya bakuru banyu bababwira impamvu bino bintu babimaze mu gihe kinini kandi baguma baboneka rero urashobora kuza kubita akantu abana bamenye TikTok yamenye Snapchat ndumumesha IG ndimumesha YouTube ndimesha ndimesha hose ugaca wibagira yuko hageriya hejuru hari umuntu witwa Big Fizz ugaca usanga nti muri na contact umubaze none legend wewe cagihe twumva byari bimeze uko wewe witwaye gute canke kwanza ubuhoho kugumukora imiziki imeze uko nuko niye strategy rero ahantu bo babaca bakwamira araza mu upcoming akabikora neza kweri indirimbo mukamukunda abarundi bakamukunda n'abanyamahanga mugabo kugira azana yindi nziza bigaca biteba bivanye n'amakomportement rero bitware gute aba upcoming ikintu no basaba kuvuga ngo twegereye aba legend naje nishiremo biragoye kuko bari aba legend nta muntu apfa kuguha time ariko twofatira ku ma interview bakora ama interview bakora barasigura byinshi tukabumviriza cyane tukagira ikigwa dukuyemo ikindi naco no gukora nta kwirara kubisa umuriyoni wibuke ko ari umuririmbyi afite miliyoni 100 kandi agikora izigura yuko kubisa umuriyoni nabwo umve yuko ariho gitangura vuga ati ndakeneye kugera nari indirimbo imwe cyangwa zibiri nizo cha zituma uvuga ngo washize
kandi ariho tugitangura akandi novuga ngo imagine ukiri upcoming ngo urahejeje ntibona mvuga ngo wakubise 1 miliyoni ukivuga ngo urarenze byatari mu gihe hari abavize ibiliyoni ni miliyoni amajana 3 emvirigire 3 billion don't know yuko dukore cyane baze dukore cyane imbere ni heza kubera ushobora no kutaronka aba ba agent cyangwa abandi muganira ariko je ikintu ahantu nkunda gukura ivyiyumviro ndabiganira bakora inspiration abiganiro bakora histoire zabo nagenda nkuramo impanuro kugira yaho nzoronka chance yo kwicarana nawe ko ndazi urashobora kuba utayifise no munsi ejo kazoyironka ndose chance yo kwicarana nawe rero ndashobora kumubaza ariko mu gihe tutaronka chance yo kwicarana nawe ba agent navuga ko dukurikirana ibiganiro byabo kuko barabivugamo mara ndabibona baravuga inzira baciyemwo bakavuga struggles bahuye nazo bakavuga byinshi beshi birirwa baravuga ngo artiste beshi bonga mu Burundi ngo ntibize nawe niko bimeze ntiwize je narize wize he wize iki wize nizi ndimi hajya bavuga langue nize langue ariko ntabwo nashoboye kubandanya kaminuza kubera kusani time bikunze wocaye nshobora kuyiga ariko today mbona atari cyo gikenewe cyane kubera naciye mbanza nja muri formation ya ariyo école technique vocale bigisha ibintu byo kuririmba jinjayo ndakora formation y'imyaka 2 bana nashatse guca nkurikirana domaine yanje nayo nyene ndayiga n'ubwo rupapuro ndarufise so ubwo nshobora kwiga muri kaminuza sindabona neza nshobora kwiga ariko bikunze nshobora kwiga bidakunze naho nshobora kubandanya n'umuziki ariko navuga ko no munsi nivyo ndacakeneye ku developer byinshi kuri jewe ariko navuga yuko ibisabwa kugira nkora umuziki neza uno munsi ndabifise nubwo bikeneye kongerwako ariko today ndabifise ibyibanza fondation ndayifise ati bisabwa kugira nkora umuziki fresh je ndabifise ese kuba mwaragiye uburyo bwo kwiyubaka apana bwo buryo kwiyubaka ariko noze ya kuinvestisa mu mafaranga ndacyari kubusa ariko novuga yuko ku ruhande rw'iwanje mu kubaka impano yanje muri for aba artiste beshi bazamwe ibintu by'umuziki ugasanga baraza ntibaze gukompoza neza ibintu bijanye na vocale sikirenga uraze yuko muziki usaba ibintu madomene menshi ese mwe kuba mwaragiye kuyo école technique vocale nikihe kintu pano rupapuro nikihe kindi kintu mwungutse kinini yamushobora kubwira abantu batagiye ku ishuri nabo mubahimirize baje kwiga munababwira aho hantu bo kuri iryo shuri so kintu kinini yanyene wumva kintu kinini experience yawe wakuyeyo hari kinini byafashije cyambere cyo naronke misikari yanje yarakutse uburyo nahora numvamo muziki kuko hari ukuntu umuntu ashobora kumva umuziki akumva ijwi ntiyumve instrument zivugije undi akumva instrument zivugije ntiyumve ijwi byaranyongerereye ugutwi ko kumviriza umuziki wa nyawo n'ibintu biubwize kindi naco biranyongerereza novuga ko bijaye na composition barakwigisha uburyo ibyo witwararika kugira wandike indirimbo bakagutrendinga bakakwereka ati ijwi ryawe uko nyene rimeze rishobora kubikora bivanye n'uburyo we warikozemo kuko ijwi ryaba rinini ryaba ritoya ufise ukuntu ushobora kuri travaya rikabagiza kuko nta jwi ribiribaho so nico kintu nagikuyeyo barakwigisha uburyo ushobora kwitwara muri bimwe nyimba watanguye gukora umuziki nk'akazi nimba ukora karaoke nimba ukora iki bakakwigisha uburyo ushobora kuvyitwaramo ariko akuruje ikintu nakuyeyo navuga yuko ijwi ryanje nashoboye kuba namenye ukuntu ndari controller nshobora kumenyana n'amastile nokora bijanye n'ijwi ryanje stile nokora navuga ko ibyo bintu nakuyeyo n'ibindi byinshi teacher wacu yaratwigishije byinshi bivanye na experience afise Yumva nakeneye kuja kuri iryo shure yoja kuri internet akandika école technique vocale ndazi usanga amanimero cyangwa akandikira hariho abakurikirana izo mbuga kaca bamorienta nibo wandika école technique vocale kuri GPS kwereka aho baherereye yego ari aba artiste benshi usanga bari muri ETS Kamenge ariyo bagiye gutravaye abandi nabo gasanga bibereye muri karaoke
Yego. abandi nabo ugasanga bari muri eglise abo bantu bose urumva yuko baronka nosiyo ku bijyanye no kwa mereyorichwe Yego. abandi nabo ugasanga akorera muhira Eh, abandi nabo ugasanga akorera everywhere abari yeah. none abo bantu bose batandukaniye n'uwagiye kuri ekole tekinike vokale So mu bisanzwe ahantu batandukaniye ugiye kuri ETS ukorera muri groupe nta muntu aronka time yo kukumviriza wewe wenyene wamenye n'icyo guhanura ukoreye muhira uri mu bushakashatsi bwa wenyene naho nyene nta conseil ushobora kuronka ugiye muri karaoke nivyo buri ku kazi uragira experience bivanye n'ukuntu uri kurakora ariko naho nyene za mpanuro biravana egushobora kugira chance ugahura n'umuntu ariko kuri école technique vocale buri cyana n'umwigisha akakumviriza ijwi akakumviriza uko bikora akakubwira ati cangaha direct akubwira n'inzira yoroshe ukugenda ubikora kuko navuga yuko twe no kuri YouTube ushobora kuhigira ukaraba bijya ba postinze amatutoriel ariko nawe ntashobora kukwigisha neza nk'umuntu muri kumwe kuko bakubwira ati subiramwe ibi nibi ariko ntibakubwira ati uzotangura ibi uzofungura ibi uzoheba ibi donc nta keya baguha nta keya kandi ntibashobora we barakwereka ati bikora ibi utabikoze birakuraba nyene urumva ni ibintu baburondere ku ruhande rwawe guca ariko kwishure nkuko niyo mpamvu twebwe tuja kwishure ushobora kuba uja muhira ukahigira guharura ukahigira gusoma no kwandika ariko ubutandukanye cyane n'umuntu yagiye kwishure kuko umuntu yagiye kwishure uriga kubana n'abandi uriga umwigisha aragusigurira buri kintu mu bisanzwe umuntu yigiye muhira n'umuntu yagiye kwishure haba hariho itandukaniro mwese mushobora kubimenya ariko ntimushobora kunganya uburyo mubimenyamo haba hariho ikintu murusha ati umuntu yagiye kuri école technique vocale ikintu abarusha umuntu yagiye kuri ETS tubagiye muri ETS bigira muri groupe nta mwanya waronka wo kuguha keya wenyene hari nyene baravuga ati turirimbe mugahuriza hamwe mwese ndazi nubwo bibaga keye tuwagiye kuri école technique vocale nawe umwigisha aramwitaho from zero akamwicara impande akamubwira ati ririmba twumve hama ijwi ryawe aryumvise akakubwira ati rero wewe warukwiye gukora nk'uku kubera iri jwi ryawe rirashoboye ibi bintu ibi iya warukwiye kwitwara uku uri kurakompoza umuziki wawe ndumva ibi bintu wo bikora uku donc urahakorana conduite nico kintu gikuru ukura ngaho hantu mugabo biragoye gukura conduite mu bindi bibanza kubera ibindi bibanza ugenda ufise impamvu yakujanye ariko uri kurarondera urupapuro n'ikintu kidasanzwe urupapuro na conduite ivyo bintu birahuye ata conduite ufise nziza urupapuro nturonka kere niyo mpamvu ngenda kubaza kino kibazo ukiri ngaho kuri école technique vocale boba barakubadije umuntu akwespira canke baramugufashije kumurondera bivanye n'ijwi ryawe bumva ufise rero ico kintu cyarantangaje cyane nari nsanzwe nzi uko twebwe twitrendinga twifasha tuba dufise n'umuntu dukurikirana ariko kwishure naratangaye bivanye n'ukuntu ticyansiguriye yambwiye ati ni byiza kugira umuntu ukurikirana nanjye nico kintu ndashaka nanje iti ni byiza kugira umuntu uvuga ati uyu muntu ni icitegererezo cyane ariko wumve yuko ukwiye kuba wewe nakuye ijambo ryitwa ati be you ba wewe bisigura yuko hambavu yo gukurikirana nuriya ucuzuka bikuramo byose ukuramwo umwe bigufasha kubaka wewe uce wiyubaka wewe ubwawe muguraba ntushake kuvuga ngo nimba Bruce Melody aririmba kuca bati nimba Fiza aririmba nanje ndirimbe kujya nyine uvuga ati nimba aririmba guca reka akakano ndagakuramo ndakembwere mu ijwi ryanje cyangwa muri tekinike zanje ariko ndagakoresha mu kubaka jewe akomeye bitandukanye na hahandi twebwe uvuga ati nakurikirana uwo muntu wacu ushaka kumwigana n'ijwi aririmba n'uburyo yandika n'uburyo agiriho usanga n'imisitari imwe watanguye kuyimutwara yakubwiye ati bariya bigireko ariko uze wubake wewe apana ngo kuba kopya aho kuntu kopya umuntu kamengo wamumize umuntu akicumba akacamba ati ngo umuntu aririmba ngo nka D1 ngo uyu muntu ngo aririmba ngo nka Highway Design ivyo rero barabisiguriye neza navuga ati wow kumbure bari dufata nk'ivyitegererezo dukwiye kubigirako ariko ntitubakopye ubigireko wubake wewe wanyawe nyene yes nico kintu nakuye kuri teacher wa école technique vocale ndamushimira cyane Shutera ahari ubaho cyane mu muzo wa Double J akiza bavuga ngo aririmba nka Sadbi
yes bijya bintu biba byakira gute bisigura yuko nyene vyavuye kuri ca kintu ariko nawe yavuye mu nyuma abibona hajya aciye asimbira kuri ekole technique vocale baramufasha kwitora bishobora kuba barahuye n'umuntu akamuhanura ariko nawe yitoye urumva bamaze kumucishamo ijisho kuko vyatunanira gutandukanya Sat B na Double J bisigura ko Prince yabikoze cyane yaramenye ati kumbe na John nshobora kubaka Double J mubakiye kuri Sat B aheza arabikora bisigura ko urashobora kutaja kuri ekole technique vocale ukagira imana ugahura n'uwo muntu akakumvisha ico kintu rero ariko wigereyeyo ni chance yawe kuko umenya n'ibindi byinshi twigarukire muri I Can't Believe yes I Can't Believe uri muri studio ni ikihe gisanga ca mbere cabaye uravuga ati wara jewe era ahantu iboro kweri tirikira indirimbo navuga yuko yarananije yarangoye ariko je nase kurekura umve ko indirimbo nayo recordinze muri studio kabiri cyagenze gute ubwa mbere narayikoze aho nayikoreye barayinyima irateba ndaheba ndaheberayo kabisa ariko twutamutubwiye turumva ko ari Trust Beat ni hari mirogo ya Trust nari nayikoreye kwa Trust nari nakoreye kundi mu producer ariko we yari yanyemereye support yarayigumya none nibanga cyahe wo muvuga kabyo kubera nubwo ico gihe yafatiriwe uno munsi ntibivuze ko yayifashe kubera umutima mubi oya ahubwo yafatiriwe n'akazi kenshi mbona rero biriko birantebya bice biba ngombwa yuko je nari nkeneye gukora cyangwa ngenda gutangura project A0 hajya project Trust Beat yahereye A0 yego yahise Trust nagiye nawe ngiye ati James indirimbo ndayimaranye igihe cyaka ko ndayikora ive mu nzira rero nagize imana aranyumva Trust Beat ndamushimira cyane nagize imana aranyumva turakora indirimbo irabanziza ariko mve no kwa Trust Beat tukitangura project yaratugoye cyane cyagenze gute warapanitse mu kuri code sinzi ikintu ibintu byashikiye ariko mve ko ndayi recording Trust yavuze ati bro kuru nari ndakozi no musore recordinze nabi kabisa ndaje rero natanye umujinya avuga ati no munsi ibintu nariye nibiki byagenze gute ariko mu nyuma namusabye time turakora habe indirimbo irabanziza ariko iyi ndirimbo vraiment yarangoye ariko no bahajya bakubwira ati ikintu kikugoye bishobora kuba byaragize bishobora kuba izovamo ikintu byo tuma biteba ariko bikaba yego byo tuma biteba ariko bikaba uko byagenze ubu uri kurabibona feedback ni nyinshi mbega mbona kiriya gihe nari kuza nkavuga nkidoga ariko byatanze ikintu ciza byari bigoye ariko byatanze ikintu ciza kuva ukisora nta ka message uraronka kahano uzoteramisha muri vakasi oya uno munsi nk'isindihebura ariko gusuritse uko cyangwa kujya muri liste y'abazotiryohe oya kweri iri cintegezo kubaryohera iyi ndirimbo hamwe n'umwo iri kiryoheramo nayi performance ntimwamukunda umuziki waraye ubasaba ikino n'abafana bawe abafana ni musabe ndabateramisha nk'abafana nyine bagusaba ni musabe ndabateramisha mu ndekrame abikindi naco mubandanya mu supportinga kuri YouTube nikijako tugere kure mu mfashe kwigeza kure nko je nizera mwebwe mu gihe nararonka aba boss navuga ko no munsi management bise n'abafana banje nimwe management bise no munsi nimwe moshobora gutuma igikorwa canje kigera kure kandi ndabashimira naho mugejeje so munyereka urukundo sinaronka uburyo ndabibitura ariko ndabashimira cyane nzohava no bananitsa oya zobananiza je nabwiye ndacoroshe ati je nababwiye ndacoroshe kuko ndacigeze nyene ndacige bizaba bigorana mu gihe ndi mu maboko y'abandi kuko sije nzoba nigena ariko ntibazoba banavugana na jewe mu gihe narose uwo muntu dukorana ariko nkiri jewe nyene jewe ndoroshe vraiment none nk'ubu uyi ko tubona ukora ibintu vyiza kandi bisohoka bimeze fresh bijya byose ubikora ku mutwe wawe nta na team nakubwiye ati abafana abakunzi b'ibikorwa byanje nibo ba boss banje no munsi nibo hariho team office y'abantu banje irimwo abanyeshure twiganye irimwo abagenzi irimwo abantu twagiye duhozwa n'ubuzima sha ibintu bankorera
birananira kuvuga. You can't believe. I can't believe birananira kuvuga niyumvira mpere ndabashimira. Mpere ndabereka basi nyene ko navyakiriye n'umutima bikananira ariko baba babibona kandi ndabashimira babikora babikunze. Navuga yuko ni timu y'agatangaza. Kuko n'abaririmbyi bake bafise timu navuga itahura nkuko abiwaje bantahura. Kuko indirimbo yanje no munsi naho iduza amaviews umenye yuko promotion nta bushobozi bwo gukora promotion zirenze fisa ariko ubona umengo yaduze birantangaza sana. Ibyo byose ronda bikesha timu yanje ndabikesha abagenzi banje abafana banje ndabubaha cyane kandi ndabakunda. Baje bavuga ngo umuntu aribagira mu masengesho nsenga Imana izogufasha. Imana indinde umudayimoni wo kwibagira umuntu yashize ukuboko kuri tara yanje ya blessinze tara yanje. Imana indinde uwo mudayimoni indinde iyo myuka mibi kabisa. Nze ngumane n'abantu banje ntatera imbere ariko yama umutima wo kugurukira babantu banje n'abandi bose umuntu wese anyubaha umuntu wese yubaha igikorwa canje Imana ntize yemere ko ndamushira hasi cyangwa ndamusuzuguza cyangwa ndamufata nabi. Kuko twe turabantu twadekonye Imana niyo navuga yuko igende bidufashamo. Imana nigende dufasha. Igende dufasha ntiduzohave dukotora kabisa. Tuzohave dukora ibintu bitari ibyo. Ariko uratinya ko abantu bakudugunya. Niworeka kubitinya kubera nyene abantu babiza abantu dusanzwe turabantu. Urashobora gukora ibintu uzi ko wabikoze neza ariko umuntu ntabyakire neza. Abantu ntibabyakire neza. Rero Imana idufashe kuza turatahurana. Ariko byose bibaho mu buzima no munsi baragutahura ejo nima gutahure ariko byose n'ubuzima nyene. Mu buzima habamwo gushobora kunanirwa ibintu nk'ivyo nyene. Mugendana utoshobora guhunga. Ariko gikuru nukumenya kubana navyo. Vyanse ntutikuzo. Bikunze gume ku murongo. Yego. Ariko kugira umuntu abane neza n'abantu akwiye kwitwara gute? Umuntu kugira abane neza n'abantu icyambere cyo twege nk'abantu ingufu zacu aho zigera ukwiye gukora ibintu byawe neza kandi ukabasiri yuko uri mukuri. Rero naho uri mukuri hari abantu babibona neza n'abibona nabi ariko we ntubiteho. Ntubiteho wowe ukuri urabe neza uyeranje wisuzuma urabe ati je ndi mu murongo neza. Hamujane n'ababitahura abatabitahura nabo ntubafate nabi gusa umere nk'ubegera kure gato ubaha igihe nabo nyene babitahure hama mu bandanye. Pana ko abagutahuye ngo bafate neza abatagutahuye nabo bafate nabi abatagutahuye ubarindi ubaha igihe kuko nabo baba bakeneye wa mwanya ashobora kutabitahura no munsi ejo akabitahura. Kuko urazi ntushobora gutahuza abantu bose igihe kimwe. Zure ko ari abatahura no munsi nejo please kumukora ikintu kandi uhagaze mu murongo neza biragera igihe nyine usanga benshi muri bo baragutahuye. Yego navuga yuko kugira ubane neza n'abantu rero kwicisha bugufi kwitonda hama ugakora ibintu byawe neza. Ese nawe biramaze gushikura ugasonzera mu rusengero? Byarambaye ko kuko imbere yo gukora imiziki burya ndumwana wo mwishengero. Urasonzerayo? Yo. Hamuragumaye? Wagumyeyo? Nasonzeyeyo ndihangana nyene. Ndihangana ariko munyuma navuze ati ahantu bare urasenga umwanya mu mwanya atariwo. Tanu banza ndiko ndavanga ibintu. Tashaka ko bari urasenga mu mwanya atari. Ari jambo ry'Imana badusigurira. Nkumva ko najeri imfashe. Aho Imana ihezagira ibikorwa. Ariko umwanya munini nyine twagoma twasenze kabisa. Tukisonzesha guhera rendi repetition jusqu'à dimanche mpaka tugiye muri kirte. Rero nkavuga ati none basi biragoye ko ishengero ryose nyene borihigira akazi ngo bose bakore. Ariko twe kwa dufise service mu rushengero rero twega baririmbyi aba protocol abandi nimiburi urumva nitwe kwa dufise umwanya munini kuri charge. Kavuga ati nimiburi aba bantu bari bakwiye kuba bafise akantu bakora nimba bava mu masengesho baca bakora
kugira ya masengesho basenga imana nyene ironke aho izofatira ironke sample yaho ihezagirira apana guce vuga ngo byose ngihere ngo byose ngo ni imana wironke sample ihezagirirako rero benshi wacu usanga nako kantu atagahari turasenga gusa kaca dutaha hama murindire ngo bikoreke turindire ngo cagiye imana ihezagira amasengesho turindire cagiye rero kaca usanga vraiment nyene bizikora kaca usanga biriko birancanga rero jewe ukuntu ahantu nigira je nigira mu vyiyumviro vy'abandi bantu n'impanuro zabo rero benshi baba batubwira ngo mwaraguye ngo ari abandi nabo bakabitahura ariko je navuze ati gukorera imana biri mu buryo bwinshi ushobora kutaririmbira imana ariko ukaba ufise project ifasha abantu uri gukorera imana ushobora kuba uri umudandaza atakintu na kimwe ukora mu rushengero muri ziriya serivisi zaho ariko hageze kubaka ishengero ugapeya uri uko ukorera imana rero abantu bavuga ngo n'abakozi b'imana ntibajye abantu baguma mu rusengero ngo twe ngo dukorere imana abakozi b'imana ni benshi mu bariko birori ntibabizi nabyo bazi bo bazi yuko abantu abakozi b'imana ari bajya baguma muri church bajya bakora amaserivisi yo mu rushengero hagati ariko gukorera imana biri kwinshi nico kintu naje gutahura mu nyuma navuze ati je imana yampaye impano yo kuririmba ariko ndisiri yuko n'imana yonezerwa ibonye impano yo kuririmba intunzi ntamugaje ugaja no gufasha hama nkagenda nanje nkafasha abandi biciye ku mana impano yampaye rero ivyo kuva hari abantu bacavuga ngo urumva ngo ugiye ngo kuririmba ngo imiziki ngo hari ibintu bica bigufata ibintu byo gufata uri mu miziki n'ahandi byo hagufatira kuko ni kwisi ishengero riba riri kwisi nyene usohotse ibintu mpura navyo abantu mpura nabo nibo nawe wagiye mu rusengero usohotse uhura nabo nimba mpura n'umukobwa yambaye imini ndisiri yuko no muri church bazi uzgaye ko kwitwara neza na nubufasha bw'Imana n'umuhate wawe ku ruhande rwawe wenyene ukiye ugafatiriza ukavuga ati ibi ntabyo nokora ndazi ko ari cyaha cyangwa ari bibi ibi nabyo yes ni ibintu nk'ibyo si ibyo kuvuga ngo ndi muri cyaciro ngo niho ngo tudahura n'ibigeragezo urahurirayo nabyo wavayo ugahurirayo nabyo aho bihungira ko uri munsi y'ibicu avuga uri munsi y'ibicu ibigeragezo mu muri kumwe aho uja hose ariko ro gusenga birafasha cyane mu byo ukora byose wakora muziki profane abareremvye dukwiye gusenga abandi bose dukwiye gusenga waba ukora umuziki waba ukora gospel dukwiye gusenga tugasengera n'ibikorwa byacu kugira Imana ibihezagire ariko nyene tukirinda gusenga tudakora ati tukwiye kwirinda gusenga gusa tudakora nikose rero bisaba dusenge dukora pana kuvuga ngo nane twiriwe hariya hayi n'inzarizo bakubitira mu rusengero niyo mpamvu n'umuntu nigeze kumva avuga ngo narasonzeye mu rusengero birashika man ndamubwira ati none kubera iki wasonzeyo ntumva ko wari kurasenga mu mwanya atariyo uwo mwanya wari kuja gukora hamukagaruka ugasenga wakoze wanafunguye rero benshi niko bigenda ugasanga mu rusengero hariya pasiteri ari hariya ariko arasigura mugaba abandi sanga ameze uko yasinziriye bisigura yuko nawe uba waryamye mu mwanya wo gusenga mugabo urumva waryamye mu mwanya wo gusenga uba ufise amakosa abiri kandi wongeruza no mu rusengero mu mwanya wo gukora urumva ibyo bintu byose uba wagiritswa amafuta bari menshi ni kuraba nyine tugatondeka ibintu umwanya wo gusenga ukabaho wo gukora ukabaho so balazi we can't believe twebwe ibyo bintu nabyo dushaka kwizera ama muri JCTV ubona wo dusabike ya JCTV muri mu kazi mwongera imbaraga kandi mubandanye mutera intege tara zitandukanye ya mutumire n'abandi mubandanye mufasha guteza imbere impano z'igihugu novuga yuko mwebwe muri bamwe mu bafise inzira yoroshe yo guteza imbere umuririmbyi cyangwa umunyempano ko Prince mwebwe mu gira ikiganiro hari abantu 10-20 babona umuntu kaca bituma bo mufasha akagira kure rero navuga yuko mubandanye mubikora fresh n'ubundi abashimira mwongera imbaraga mutumire n'abandi benshi mukora ibiganiro byinshi kandi mwagure cyane ati ndabashimira
kuba mwampaye akaryo ko kuza ngaha nanjye shobore kwerekana muri bimwe mu byo sanzwe nkora kanatsinda asanzwe ari umuririmbyi n'umunyamuziki yarahisemwo kuza kuwukora nubwo bitamworoheye guca ibiziriko family yagomye ishaka kumufata ngo imuzirike n'abandi benshi batabitahura by the mugu no munsi benshi barako barabitahura kwa nk'ikorwa yarayashize kwa Can't Believe n'ikindi yaherewa gushirako citwa Oya yahereye kuri Oya ticewe Oya kwanza Oya kweri ibi bintu ntivyoshoboka jewe reka ncibiziriko aravuga ati igikenewe nticari co kwiga kuja guhitira niga kaminuza mu gihe ntari bwitahure sinari bwitahure ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni niniya cane sinari bwaronka abantu sinari bwaronke ukuntu no shobora nk'akarojuma nyene no bamwo kiwanje sinari bwakaronke ariko no munsi je ndashobora kuba mvuga ati reka nkora umuziki kivyangu n'abandi bose bashobore kumbona ati rero nagenca muri vyinshi mugabo jewe ndabashimiye ngaha muri JCTV ko bamwampamagaye kandi n'iyindi mpano muze muyifata tunatwe turishimye kuba waje kandi n'ikindi gihe tuzogukena ndazi tuzokubwira kandi turanaguteye intege mu byo uri kurakora abantu be strong than before ndazi ko before hari insolite nyinshi merci beaucoup before je ndazi before ntivyari bigoye hari abo benshi umuntu yitangira bakamuvomamwo hama bakigira batewe guma hari ikintu wewe wibukira hajya ahantu kitazosubira kuba n'igiki hari ahantu rero hari ahantu nahigiye ibintu byinshi ibintu ariko ikintu nakuyemwo kurusha ibindi ntuzokwame witeze ko hari umuntu azoza gukorera ibintu mbere yawe bwa mbere we nufise kuvyikorera kubanza kuvyikorera hama abandi bagakurikira urindire ngo kanaka ngo atango azobanza aze ariko ushobora kumurindira ukamubura ariko wowe ubyitanguriye abantu baza bakurikira kuri kijya watanguye biragoye no kubwira umuntu ati je ndaririmba atandirimbo nimufise biragoye kubwira umuntu ati je ndafise impano atakina afise arabirako ndabizi biba bigoye ushobora kuba udafise ifaranga na rimwe ushobora kuba udafise ikintu na kimwe ariko wowe ikintu cya mbere ukwiye kurwana naco ni guhiga ukuntu iyo mpano yawe uronka ikintu wereka umuntu ko ndebukaza nk'uko bivuze muri ya minsi twaba twiteze ngo bazodufasha tuzoronka ngo support nyene tukanegirija rimwe na rimwe no gukora ibintu bimwe bimwe ngo turindiriye babandi rero kijya gihe twataye ngo ko turindira babandi iyo tugikoramo nyene tukagwana ndavuga yuko bishoboka kuba ko tuba twararenze naho no munsi turi ariko kiriya gihe twatakaje cyaratwigishije uno munsi wo twize gutangura ku bwacu hama abandi bagakurikira navuga yuko rero na hariya narahigiye kubanza gukora ingufu zawe wenyene hama abandi bakaza bagusanga hakurindira ngo bagusange mbere yo gukora kora bagusange yego Barcelona canke Real Madrid kubera iki Real Madrid rero fise ngeso yo guharara kubera ko harara usanzwe ndakunda ikintu cyakunzwe n'abandi cyane bari hafi yaje abagenzi banje fise na Real Madrid cyangwa n'ababarisa cyangwa batinye cameraman oya nawe n'umure yari usanzwe abagenzi banje fise ariko Real n'ababarisa ariko n'ababarisa benshi n'abakobwa burya barisa je nishizemo aho kumenga ufise abafana benshi b'abakobwa rero niyumvira ati ninafana barisa ashobora kunyita umupete reka ababarisa ntibakwice muri ko bateye reka ntibakwice reka ariko je kipe zose muri make mbasanze nazikunda kuko je nikundira gukurikirana football nkaraba abakinyi uburyo bakina ijya vibe y'abakinyi irandyohera no birananira guhitamo ngo mpagarare ngo kuri equipe mu byo gutungura ngenjo ngarutse ndo mu barisa kubera nyene je ndaharara no wese bivuze nga urumenga wa barisa basanze
aho rero abademu Yigira muri abademu Paris. bariko baravuga ati je n'urukundo renda gufitiye rurahetse none ko umva je utazomara hamuca Oya, aho ubwenge ni mu byo oya erego none twabaze kuvyumva we kuhara by'imyidagaduro. twavyumvise twabaze mu kumva by'imyidagaduro Umviriza. witonde bize urukundo iki rukaze urukundo ruwe urafise sheri Eh, urafise sheri. sheri none ubona ndakwiza imyaka none urwo rukundo cakurushira kuri banki babe bararukubiki iyi narubikije bararubiki uwo nzorutamwo rero wandeye ubu rurabitse muri banki ubu ruracabiza ahantu hatekanye ndacaraba ingene abandi ingene utwo bigira ngo mbona hanze kweri Hanze. inkunda bigoye cane ni kubera iki bigoye so ibintu twabishyize ku rundi rwego umuntu ushaka kumushira mu nshingano zawe akakubaza ati warambyaye iti wewe nimba dukundana hambavu yo gukundana menya ibyawe nanje menya ibyanje amadorire muri robe ibyo avuga ati dukundanye ngo ucumenya ngo ngo watashe sangapi ngo watemberereye he akabaza ati uri mama uri papa urankontorora cyane mwa mwahuye n'abameze uko kuntu hariho abana beza benshi niko bameze vraiment benshi niko bameze urukundiro bashatse kuruhindura ibindi bintu kandi kuko tuzi urukundo siko rwari rumeze kera siko rwahoze ariko rero nyene navuga icisha urukundo abantu twaje kongeramo tumaniyeri twinshi mba ibirungo byarabaye byinshi ibintu biradabangana none urwo rukundo ruzosarowe arinya gute sha imana kweri nizi ngene bizogenda nayo je aho maze basaho ngeza kuraba mbona umengo byarasobanganye no gupfa gukunda nyene gupfa kubijamo ngo ntibatinya sida aya bikundira pizza kabisa ngwinda ngo babo bananize gusa nabundiho musanze benshi bafashe amariske menshi hari benshi bavuga ngo bagwaye amadepression ibiki nyene urukundo rwabaye ikindi kintu aho n'igihe ni mba mvuga ati kugira nkora akazi kanje neza nyene ni kuba umuntu ararubizi hajya nawe baza ko mfise umushatsi ungana gute jewe uwo mushatsi ungana gute byarapfanganye kabisa sinabanyimenya kungana gute gusa kare wari uwuzi kare nawe ndawuzi kubana nawe usokoza bavuga ati gusa ubu maze kuba biziriko mani yatari ariko nk'indirimbo y'umu upcoming ariko araza wewe ubona ikuryohera muri iyi minsi niyi mu upcoming so ni nyinshi bagenda bakurikirana hafi ya bose ariko hariho Dorcy ndagushaka mama can you be my lady yeah iyo ndirimbo man irankoba kabisa aho ni fresh kubera haraho bishirega ubabajije nkuko batakubwira ariko genda bakurikirana kandi kumva yuko wishimiye iterambere ry'undi muntu navyo ni vyiza fresh tegeza kugishimira kuko umwe ateye imbere n'abandi baba bari ku murongo ejo n'uwundi ariko hamwe byohagararira kuri umwe sinumva ko nawe uhava ushikirwa niyo mpamvu dukwiye kwishimira iterambere rya kanaka kugira natwe tuzoshikirwa nkajya bavuga ati ufashe isabune umuntu kaguha nk'agahuzu kakamumesurira burya ni utangura kunoga yego we ni utangura gusa neza sangukeye uza kumuha agahuzu kaya nawe agusiga gusa neza sinzi kuri kumva ico kintu kweri ndikucumva cyane uvuye mu Bujumbura ugiye mu Bugarama wibaza ko katikorosi zingahe ari amakorosi rero adanangora man uziye ko manibaza ati basi yawe Bugarama hatarimwo oya tugire mu bukeye oya gusa naho hararenze wibaza ko ari zingahe sishaka kuzimenya n'ukuri ni nyinshi kandi zimeze nabi man zimeze uzi yuko ushobora kuva mu kayanzu umeze fresh ariko wagera nk'Ibugarama man kubera amakorosi yaho gusa umva bitanguye kwanga ni nyinshi rero ni nyinshi kuri Idris kuva Ibujumbura uja mu Bugarama cross ni nyinshi kuva Ibujumbura kugera Ibugarama kugerayo uba waciye nyine mu makorosi menshi
niko byiyumvira yego nangahe yo baranga abafana bawe barakudugunye good reka baraza kutwishyura muri commentaire uko izo korosi zingana kuve Bujumbura ujya mu Bugarama muri town mva hanyene ja uji Bugarama paswari nyinshi kabisa nawe bibaza yuko amazi asa gute ntabaragira asa uko asa bivana n'ikintu arimo nicyo kugitoye ikintu gitoye kubanda ndisiri yacu ariko amakorosi vraiment nabakoresha ukwezi kwa munyonyo no kwa kangahe ubanza nzoyamenya ni nagura umuduga ukwezi kwa munyonyo no kwa kangahe kwa 11 kubera ko warize guharura oya sinaruye waharuye ntabwo nako ndiyumva nako ndabasiye neza nyine reka kumbere yo kwishura zubanza utekereze ba sinaruye nafashe amasegonda nka 3 ndazo warize muri lise byarashitse ukiba nk'akantu biranka yuko iyo ngesi ihera buri munsi ukama wa kwega nivyo rimwe vraiment muri internet nivyo rimwe naho nyene sinavuga ko ari ukuyiba jewe muri lise natwaye ibirato ntwara n'ikanda mbiri rero biza kugera ya ibirato byose babitwara n'ikama mbiri zose nahise barazitwara nawe barabyisubije nawe bica biba ngombwa kubiheba ko oya bica biba ngombwa ahubwo ko sigara atakintu kimwe cyo kwambara ku birenge fisi niyo mvane nzoza ngenda muri classe n'amaguru nawe ucuza kuyiba nanisha nibikamba mbiri man ne wazambariye muri lise nyene erega muri lise hari ikindi kirere kiba gitandukanye nibi twiyumvira ko muri lise biragoye kuja gufata umuntu ngo we ngo icyo kintu ngo wagikuye he umufasha kubwira ati naritije akira ibintu byawe nimba cyambaye imyaka amezi 3 kiba cana heza kandi kuntu tuba turi mu dortoir atandukanye shora kwitizwa kuza gutora umuntu wo muri dortoir nkariya ukazokibona haheze nk'igice yewe yacambara yiga mu yindi section kaza gusanga ukibonye cara naheze kanga no kukimwaka rero muri lise ntibakoresha na terme yo kwiba kwitiza kuko nubundi ntawe wibukijanye kiba kiri mu ico kigo nyene sikeso wivyo kagisohokana rero waritiza oje yabiwan beshi ibintu by'iwanje byitijwe na benshi yangira atana kimeze garanye nande cha nditiza kama nawe uritiza twebwe dushaka kutubwira ikosa kuri wowe ukora abantu akaba aribo bagita ikosa ariko ukavuga ati ni karite bana bibaza ko ari icyo kintu ari iki abantu bo babona ko ari ikosa ariko baba bati oyi ni quality gushavura nkavyerekana abandi babifata nk'ikosa acabivuga ngo urigumo ariko ubu weretse we wanyawe ariko jewe mba ahubwo mba nkuyemwe uburyarya kuko harya umuntu ashavura ntabikwereke abari indyarya abakubereye indyarya wumva akwereka ibintu byose ni sawa ibona capfuye kumbe agufitiye umutima mubi hariya yanagushavuriye ariko je ngushavure nkabikwereka urabibona hama tukagikemura ukambwira ati warigumuye kubera ko wahise ugira ibi nkabwira ati man warambabaje sabe mbabazi kandi babiheze kuri wewe umugenzi wawe bakwiye kwitwara gute umugenzi wanje abakwiye kwitwara nyene uko yumva imyemerere yiwe imwemerera yabaharanyana nayo ariko akanabinyereka apana kunyihishamo yitware kwa kundi nyene ariko anabinyereke ku buryo agabanya ibintu byo kuntungura cyane ubwaje umugenzi wawe yamagutera surprise every day aragira igihe baza katari n'umujama umugenzi wanje rero nta kintu bavuga ngo amere kunuku oya ahubwo nyereka ati meze guca twojana ntitwojana ndamumenya ati je ndi kumwe n'umugenzi wanje ameze uko apana kunyereka ngo ndimeze guca ejo ukantungura ejo ukantungura aho mbambonye ati mujama ntarabo umugenzi aguma nyereka udusurprise twinshi yes umugenzi wanje no unyereka mu kurangiza umunebwe n'umunyakazi bitandukaniye so ndazi nitwa bisigura cyo kimwe n'abandi bantu ne kuri wewe kuri jewe
umunebwe ni wa muntu umunebwe je ndamubonera mu buryo bubiri hari umuntu akubwira ati ngo je nta mpano mfise ngo gusa ndabona ngo ikintu ngo shoboye neza umuntu aba ari umunebwe kuko nta muntu avuga adafise impano kuko natwe tuvuga ati dufise impano yo kuririmba buryo dushaka ntitwari kuririmba kandi n'izi impano ntituba tuzifise ariko kuko twavuze ati ko numva ndirimvye bigakunda reka ndondereremo byarangiye dufise iyo mpano rero umuntu avuga ati ngo je ngo sinditora nani ngo sinditora je ndabibona nk'ubunebwe ikindi kintu naco mbona nk'ubunebwe ni wa muntu akora ikintu kubera abandi bantu atabonye umuntu aririmbye nawe ntaririmbe atabonye kundi kora iki kintu nawe ntakora bisigura yuko aguma ari ahantu arindiriye abakora aca yitama arindiriye abakora aca yitama bisigura ko uwo muntu n'umunebwe kuko bisigura yuko abantu batari ko barakora nawe ntazokora twese turyamye nawe azoryama nico n'ikimenyetso kuri jewe kiranga umunebwe kuko umuntu ategerezwa gukora hari abantu hatari abantu abandi bariko barakora canke batariko barakora utegerezwa gukora ibintu byo kurindirana n'ubunebwe umunyakazi ni umuntu akora byoroshe bigoye yama afise umuhati hari umuntu ubona no ku maso guca ukabona ko ari umunyakazi muhura rimwe ukagenda umenye ko ari umunyakazi ni wa muntu rero akora igihe cari cyo cyose bigumye vyoroshe afise amahera atayafise aguma akora ati umunyakazi ni umuntu ashira imbere akazi vyoroha bikomera n'umuntu aguma yitanga every time hamwe umunebwe nawe n'umuntu arindira yuko abandi bantu bakora hama nawe ngo acakora ariko nka twebwe tumwunganiye umunebwe nko ku ruhande rwacu muri Talent Time twamunganira uku umunebwe ni wa muntu akora ikintu kubera impamvu zitoye ariko we kuri wowe azita impamvu nini ni nkuko wabashoye kukwangaja nk'ahantu cyangwa umuntu akurondeye tidukorane gacavuga ati jewe uzompa ngahe ama before yo kuza kuvuga ati je shoboye iki ugaca ugenda uvuga ngo uzompa ngahe umva uri umunebwe wabaye umucakara w'amafaranga umva kubera wabaye umucakara w'amafaranga ntuzigera umenya n'ibintu ushoboye habwo vyiza baguhamagaye ahantu wari ukwiye kugenda and then ugakora you have to work harder nivyo ngira nivyo usabwa ukabirenza kuburyo abo bantu rero urabona ko nk'umukecuru umukwiye ikivunja yakuye yisaho uyimwereke ati ngiyi sha kugira mvuge ngo bamukuye ngo ikivunja abati wewe ampenze nta kintu wakoze rero udashaka kuba umunebwe ugiye ahantu ukora byo usabwa byose bikore udashize imbere amafaranga kubera amafaranga iyo ukoze nk'umuntu atayitayeho sinzi kuri ayibona burya nihaze mu gukoze nk'umuntu ayitayeho ntufurose hama twebwe turashaka yuko tumukurangiza udusezere nk'abanyamuziki twebwe sinzi ko dutamwo turahera kuri oya hama twebwe mu kurangiza udukubitamwa can't believe and then cha tugufasha tuguherekeze siga inzira y'amavuta yes baze bad boy nkaje nifunze cyana nkawe iyo kara yawe ni yanje vyo machinga oya wivugo ya oya wibikora sinzo kono zakira bebe oya wivugo ya oya wibikora sinzo kono zakira bebe oya sinovyumva nkatira n'umutima wanje niwo vyakira kukubura niyo nkovu ntokira oya n'umutima wanje niwo vyakira kukubura niyo nkovu ntokira no yeah wivugo ya oya wibikora sinzo kono vyakira bebe
oya oya wivuga oya oya wibikora sinzi ukuntu vyakira baby. wibikora nimuduha malayike mugire n'amasheya. Yes. Hama I can't believe nayo. Actually I'm a shy boy, sinakunda kuvuga iby'urukundo nabyumva nk'umugani. Sinatinyuka cane, Yeah. nari mfise amasoni iby'urukundo sinikoza. And then I'm meeting someone special for me. Oh yeah. She take my shame away. Sindavyumva wamenduye talkative yanyigisha by'urukundo. That's it, true love. I can't believe that you love me. Can't believe believe that you care for me. uru rukundo. Ndorantwara Yeah. nigumirayo neza sishaka. Kana kuvayo. You give me love that I dreamed to have. You give. Yeah, Moko kuzonyesheje ubwiza bwawe. Oh, yeah. Umutima wanje wose wawugize wawe. Oh, yeah. Ukuntu zonga je bingiri dage. Oh, I love the yeah. way you kuno babe ngiri panje. No. Moko kuzonyesheje ubwiza bwawe. Oh, yeah. Umutima wanje wose wawugize wawe. Ukuntu zonga je bingiri dage. I love the way you kuno babe ngiri panje. I can't believe that you love me. Can't Believe that you care for love me. me. Urukundo rurantwara. Oh yeah, duranwada. Mirayo. Yeah. Neza sishaka no kuvayo. Nabyo shaka. You give me love that I dreamed to have. Yeah. I can't believe. Yeah. Kiganiro cyari kimeze fresh. Twari turi kumwe na Idris Boy. Yatuzana indirimbo twa Can't Believe. Imeze fresh kenda mushigikire iraryoshe. Yes. Ndazi mwavyumvise yari karayi performing atore muri show ikaze cyane. Show yacu yari ya mbere. Yeah, mwandike Idris official. Mucamubona ibikorwa zanje. Ama twibaza uko na next time Yeah. wadropinze akantu je ndibaza yuko nkuno musi kaba yakambere gucanga n'ikindi gihe kazoba kambere. Yes. Zoba mpari. Ati n'ikindi gihe je nzoba mpari, nzoba meze fresh, nzozana umuzigo muba abantu ba mbere bawushigikiye. Hama twebwe twari muri Talent Time, kiganiro giha akaryo abanyempano abana bariya, hama bagashobora kuzerekana tukabafasha, tukazimurikira, tukazigeza ku rundi rwego, kuzindi mpwemu zidasanzwe, everybody bakabibona aho babipoye ku mpande zine z'isi. Shaka kuri USA, shaka kuri muri UK, shaka kuri muri East Africa, everywhere you are, just welcome to JCTV. You have to make subscribe, you have to do subscribe, share, comment, everything. Twe turi abantu banyu, nta musi numwe tudakora ivyo mwadusavye. Abantu bafise impano baturondere, bazane tuzifashe. Hama twebwe reka tugeze ngaha ntitwaguma tubarambira, ariko Jenny twa Mr. Love Babla Simba Babla Gang Mire Gang Stronger Boy the Boss in Peter Notinoji. One mission, one people, one kind of one target, one mind, one nation. Amariske take, amariske maker. Bakebeza ntawe uzibira amazi. No risk, no story, just work harder. But because twe tuzovyikorera. Hasta la vista, hasta luego, catch up. Turabakunda cyane.